Igice ca mbere narishe umuriyoni, igice ca kabiri ndiha miliyoni zibiri, ca gatatu ndiha miliyoni zisigaye zose. Dusanze aho dusanzwe dukorera ibikorwa vya misi yose, anatanguye ari secretariat public, nanduka nshiramwo na matériel de bureau. Natanguye muri 2021 fise imashine imwe nari mvanye kw'ishure muri 2019, cangwa n'aka imprimante kamwe, niwo mutaye natanguranye imbere yuko payeje impa ingurane. Baciye bampa ingurane miliyoni 8, hama nshira ibikorwa mu ngiro. Mu kwezi kwa 11 niho namara kuriha ayo mahera yose payeje yampaye za 2025. Kuva 2023 kuva nta deni mfise rya payeje. Kwana payeje nabo kacu vyanyunguye kandi gikomeye cyane, kuko nababwiye ko natanguye fise imprimante imwe, fise n'imashini imwe. Aho kugeza ubu ndafise imashini ishika muri 6 dukoresha. Ndafise imprimante ubu ngiye ku isoko ushaka kugura miliyoni ishika mu 10 zirenga. Numva ko yose ari inyungu ivuye kuri za miliyoni 8, kandi deja umutaye naragusubije. Akamano batera sakandi nuko kubagize amahirwe gushaka kuronka amafaranga y'ingurane, amahera bamaze kuyaronka boyakoresha ivyo bayageneye, hamaze kuyikoresha ivyo yageneye, inyungu baronse beme babone yuko payeje yabigore ikaba amafaranga atanyungu, ariko wewe barayaguhaye, wewe barakuzamuye, hari abandi bantu bari inyuma yawe nabo bifuza amafaranga bari kuguha. Amafaranga kugira ngo bazoyaronke nuko wowe uzosubiza bakayaha abandi.